Je nitwa Richard Bizidavyi mu vyerekeye siporo nsanzwe ndi mu karateka. Boni association de Drago Junior twahise association kugira ngo dushobore gucreate andi maklebe hagati mu gihugu. Bayise Drago Junior bwa mbere kuko novuga nti ni association le fondateur yitwa Njejimana Gordier niwe novuga yatanguye kutwigisha turi abana bato ko je natanguye mfite imyaka 15 ni kuvuga intumbero yayo rero kwari uko batereza kwigisha abana batoya ni kuvuga urenza kenza ntibashobora kujyamo naje umva nitwa ko nari mu bari bakuze ko nari mfite kenza nk'abari bafite 16 17 ntibashobora kwinjira urumva rero nkukumva ari Drago Junior kwari kugira bigisha abana bato bakure muri education ya karate. Yego hanyuma rero ubuye ikaba yaciye bagreye kuko bwa mbere akora mu kwaha kwa club yitwa ya Masuki Junior yagiye hajya kuri Stella ni kuvuga twakora turi mu kwaha kwayo ni kuvuga ko twari nko mu mpetso ya Masuki Junior ya Masuki Karate Do nayo yari rongo n'umusensei yitwa Kazuti Pascal. Hanyuma rero Njejimana Gordier niho amaze gucrea yo club ikiri club itaraba association ande meseti rero niho maze kwashika kuko yari yitavye Imana nawe yari yitavye Imana nyine ashaka ko umuntu yifuza ko yo bagreye kugira no muri federation ishobora kuzira iragira droit yo kuja mu matora cyaye mu yandi activité yose igenda ku izina rya Drago nyene itagenda ku izina ry'indi club. Muri 2007 rero niho yaciya ironka agrema irabagreye muri Ministère de l'Intérieur. Ubu rero novuga yuko isinzego nyene comité executif nyene kandi novuga yuko kuva ico gica 2017 kuvuga ko meme ava yaho yagumye itera imbere ku buryo yashoboye gusohora abakinyi batari bake muri equipe nationale basegenda baserukira igihugu. Yego novuga yuko twagize muri abo bose hamwe n'ababaye abakapitene ba equipe nationale bashika babiri umva harimo n'abandi barasanzwe bakina muri equipe nationale umva ko yaraciwe kugira ikipe mariri igihugu na federation muri ikipe mariri ya federation n'igihugu muri rusange. Bo ni Gitega ubudusiganya Gitega Bururi yari iyo mugabo kwero wari entraîner ico gihe novuga yahinduye ikibanza barabigiye by'abantu bakora bakaza barimuka ubuntu bakwantene dusigaranye niyo y'Igitega ariko turase umugambi uko twubandanya twagura n'ahandi. Umbaje ikibazo novuga nti kigoye kandi cyoroshe kuko ubwa mbere na mbere je nkiri umwana muto narakunda bijya nogira nti benshi bavyita ubuguruguru umugabo ntibwari ubuguruguru haje umuntu wese bafite impano yiwe umva abandi bakunda football naje narikunda mugabo narabona yuko umenga si umukino wanje narabona nko kujya muri football mukinye dufate bakagucokoza dufate bakinye nayo bakagucokoza nkabona umenga nyene harimo agasuzuguro nkumva umenga si umukino wanje shoboye. Ico gihe rero no kuvuga ko ahubwo ivyo nakunda vy'amagendera kugendesha amaboko nashobora kuba nk'akararo ndi mu wakane primaire mvuye kwishuri nkagenda n'amaboko nkagenda nk'imetero nka 30 ndiko ngenda n'amaboko ku buryo no kuri billet baza gusaba umuvanga mu muguruguru kubera ivyo vy'amagendera canke nkahagarara ku maboko mu buryo butandukanye n'ubundi acabigira nuko umuntu abari karakura nyene. Hanyuma rero ivyo kugwana nakunda gusana ndiko nakina abandi bana mugatavye kubabazanya ibishaka gusana karate atari karate. Hanyuma rero ico gihe nabo mukinanira ku Musaga niho rero aho twaba n'abandi twabana twaciye dusaba yuko baduha ntuze yuko badushira muri karate. Ico gihe bavuze yuko hari club inshasha batumiye kujya mu isengero batuma ko ahantu bahita kwa Pehare aho kuri centre wari sikinanira. Ico gihe nagiye muri Nyamisa novuga ko ico gihe abavyeyi aho twaba ntaga ngo twasuye kubaha bacara dushonesheza amakimono tushika nka batandatu. Hanyuma rero kuva ico gihe duca ntangura gutyoye umusanzu bakubise washaka kuri
kuko uko kuntu umva nakunda gusanga ndiko ndagira ngira ibintu bishaka gusa navyo naciye ndonka cadre nkiniramo ko kuri stade nabona umenga ni kure nkabona umenga no kwinjira byo bigoye sinibaza yuko kwinjira binoroshe nuko rero navuga nti natanguye karate yari sanzwe nari ndayikunda naho mva ntari bwaronke aho nshobora kuyikinira. Ico gihe baratworohereje mugabo gusa bacaduha ntuze condition ati uzoronka amanota makeya ntituzomwemerera. Hama naje mu ishure sinajya munsi ya batanu wa mbere umva ico nticyahiza ngo kimfate. Karate musanzwe naho buri umu entraîneur kandi ukaguma ukina kuko amagrade ni menshi novuga yuko mfataho nkiri mu ntango ubuye je suis ceinture noire deuxième dan mugabo ubiravye ko muri karate biri strictire ukuntu bisanzwe byubatse aho gutanguye ugeze kuri ceinture noire ubutanguye gushasha novuga yuko hari ama Q ya mbere icyo bita Q kuva kuri ceinture blanche gushaka kuri ceinture marron hanyuma rero kuva kuri noire rero kuduga ucutangwa kuronka icyo bita madani baguha ama diplome muga ceinture noire yambaye kwa kundi nyene mu bisanzwe rero utezwa gumukina kugira ya grade ugeze ko uraye kushaka kuja kuyindi urumva rero mu bisanzwe novuga ko aho ngeze umva sindahagarika n'umuntu aguma arondeza ukuntu ashaka gutera intambwe yindi. Kugira ngo ceinture hariho ntuze ya ubwa mbere harimo n'ikintu cha discipline kandi ayo magrade uko kuntu biri strictire novuga yuko biri mu bintu biza gutuma uko wegera imbere ubikunda mu bisanzwe ubikunda uza gusanga uri kuri avance mu gutabikunda yatebuga cika intege ni nkuko nakubwiye ati ubuye bientôt umuntu agira kwiza imyaka 30 ariko arakina mugabo ugiye kubiharura uko kuntu uri umushaka kwa avance ugumana iyo nyota ugumana iyo nyota yo gushaka kwa avance ku buryo nogira nti nkuko uri kuri ceinture blanche uza gusanga urakina ugaca ceinture jaune aho rero amantuze ya uko bigenda hariho icyo bita kihone najya ma demonstration kunda gusanga nogira nti ukina bari kwarakubwira ibyo ukora babwira avance iki rokire ibintu nk'ivyo iyo kihone irimo ama blocage ama attaque hagacaza icyo bita makiriwaza imigere hajumva ngo keri ngira baba babikuye ku Yapana bavuga ngo umugere imigere yose bavuga keri maigeri mwashigeri umva rero bagiye ku makudopye bari kihoni ibirimo byose ibirimo ikibazo cyose izina ry'ikintu cyose cyo muri karate bivanye na etape ugezeko kandi bivanye naho ugejeje bafite ibibazo bihura navyo programme ya ceinture yari yose biko arondera hanyuma rero gacaba na kata najya mantu nziza gusanga nuvuga ko ari namantu nziza usanga muri style yari yose asanzwe hari zirya demonstration kunda kubona umuntu ari karagira on suppose yuko ibari nka komba uri kugira n'abantu benshi ivyo byo au niveau international haba nizo kihone aho ugenda hose izo kata muzihurirako kuva kuri blanche uvuye kuri blanche ugacija kuri jaune ikibazo kiguma ari cyo gusa baguma hindagura amantu nziza hanyuma agacaba n'ikindi kibazo cha komite rya bita komba na kihone komite uza gusanga mugira 2 afite kamwe kose kadufite amanota yako rero umva rero ntucova ngo wagize komba neza ngo uvuga ngo wamenye ahubwo gusa baraba akantu kose eske iki yakigize neza akarangene uhagaze la forme ingene wiyasira mu byo urakora musanzwe ikibazo umva kiba ari ikibazo nyene baragira ubwoba nyene kujya muri examen nyene zigize hanyuma kuva kuri jaune ugacuva kuri jaune umaze kuva kuri blanche cha jaune uvuye kuri jaune ugacuca orange uvuye kuri orange ugacuca verte uvuye kuri verte bo sinzi mu kirundi ko byo nkagenda yavuga mu kirundi sinzi jaune ko ari umuhondo hanyuma uvuye kuri jaune ugacuca orange ugacuca verte ya rwatsi rutoto hanyuma ugacuca ya bleu uvuye kuri verte hanyuma uvuye kuri verte uvuye kuri bleu naho ugacuca kuri ceinture marron uvuye kuri marron rero ahoye ku makrebe tuba duhejeje kukubaza natwe gwa entraîneur ntidufise droit yo gutanga ceinture noire ni fédérale ni kuvuga
uca muri federation nuko bigenda canke ku mantuze ya kuma amastile haje nk'aba expert bakaza muga kenshi bica kuri federation. We ahubwo twifuza ko n'Uburundi bwose baba ceinture noire ahubwo nta rugero rwo kurimita kandi n'ubu hari aba ceinture noire benshi hari aba ceinture noire benshi nuko ubusinkiri muri komite ya federation kandi bisaba nka secrétaire general wa federation niwe bafise liste y'aba ceinture noire bamaze guca mu ntuze ya bamaze gupasa muri federation. No kuvuga rero si bake n'aba ceinture noire benshi. Bo amadani umaze kufise ceinture noire deja ubufise première dan. Hajya nk'ubu hatwe muri langage yo muri karate ntituvuga ngo ceinture noire ngo njya mu ceinture noire. Nuba kidi ceinture noire ni kuvuga hariho dan abafise guhera kuri dan kugisha ceinture noire bwa mbere ni première dan. Urumva rero bisigwa yuko rero amadani rero abafise amadani umuntu wari wese arafise dan quand même. Kiretse abuza gusanga bafise deuxième nkuko wanje bafise troisième quatrième ufise nyinshi n'umwe yitwa Tade nawe afise cinquième dan. Ni gushika kuri 10 ariko kenshi uza gusanga nabijya bihugu nabiteye imbere kugira ushikane seti uza gusanga bari umuntu mutamari mu 60 65 gushika kuri 6 seti uza gusanga ubugeze mu myaka myinshi ubukuze kurumva ubagira avance hari imyaka umara kugira uce grade ujya kuyindi uza gusanga ruza guca ya madani usigaye umutama ashaje nkizo ngo witieme nevyeme uza gusanga ari nabake ba au niveau international uza gusanga bavuga ati afise nevyeme umaze kubura ufise 7e dan deja mu bihugu byinshi uragenda uri mu expert niko novuga uri mu expert ashaka kugenda mu gihugu kanaka bagapasisha bivaye na famille bayakurungitse kameme izintuze ya international bisigwa yuko rero ubuye no kuva mu Burundi wa mbere afise 5 ni 5e dan n'aba 4e nabo nyese benshi. Urukino rwa karate novuga ko gwifashe neza muramuvyumva menyesha makuru abarundi bagiye guserukira Burundi bakunda kuba mu bambere baba bambere nko misezeho hakiri inkino za East Africa iza Kenya u Rwanda iki uza gusanga bose baba novuga nti abarundi muri East Africa bafise ikibanza ca mbere nuko inkino za East Africa zisa nkuko zitakiriho ziraba muri iyi minsi muri kino gihe ariko gusa igihe zariko ziraba twarabambere yego no kuvuga novuga yuko mu Burundi turafise amatara mu nkino nyinshi tukunda kujamwo ibi bya les arts martiaux niza taekwondo muhamuvyumva ukunda gusanga kuvyereka arts martiaux ukunda gusanga abarundi bakunda kuba bambere ha mu karere kandi no hanze au niveau africain iyo bagiye muhamumva ko bazana imidari. Mu baje kibazo ciza cyane intambwe dufise intambwe ya mbere muri kino gihe dufise kandi ngira ko nsaba no muri leta hari ikintu kigeze kuba iki cyuko atabintu vy'ama sport bya karate bazabaragira ku mashuri muga natwe urabona sinka kujya kwa football tuba dufise ibibuga umuntu uza gusanga akiniramo twe dukinira mu masare mu bisanzwe amasare nayo ukunda gusanga ari ku mashuri novuga rero yuko ijya ngingo twe novuga yuko yameze nk'idukorako nkasaba nk'igihe muri leta bo babona yuko byoshoboka yuko abagira les arts martiaux bora bakagira bakaraba ko twogira ko hari nk'amaklebe menshi yakinira hazastera ubu yarahagaze en fait uza gusanga baguma bagira twe tugira imana kubera ari kuri centre Paris nyene ari ibijyanye n'vy'ugwaruka n'ibiki sino uza gusanga nk'abantu babahora bakinira ahantu hari amashure harabaye perturbation cyane yego iyo niyo ntambamye nyamukuru novuga dufise ibindi navyo kuri côté social hari abarundi batarumva yuko karate ari umukino nk'iyindi ico nacyo kirimo
muga gusa ubu biko biragabanuka abavyeyi benshi barako barabitahura kubera veke nk'ibi biganiro muza muraduha nyene mu myaka ize n'abari imbere yanje baguma baza barisigura ku buryo nuvuga nti ubu abene gihugu benshi baramaze gutahura yuko ari intuze ari umukino nk'izindi twe tugitangura we ntibashaka kubona yuko ushobora gutwenga ushobora kuganira n'abandi bantu kuko icyo gizaza 97 98 musabe bakunda umuntu umugwanya ariko ubu yakunda kubona amakrebe harimo utwana duto twaje bahagira amaseremoni abantu bakaryoherwa novuga yuko rero naho bitarahera cyane icyo kintu mu vyimviro by'abarundi benshi abanyagihugu benshi b'abarundi hariho abakivyimvira gutyoye par contre nico kintu novuga nti kirimo discipline gose uko kuntu umva amagrade unyoterwa amagrade niko uzaho no kunyoterwa kwishure kumenya kuko ucugira ijya esprit ya competition no kwishure ugasanga uri kuyagira competition ifo ko mbo wa mbere nuko ucoza usanga ari education biriza navyo nyene hanyuma kubera uba muri urakina ibyo makomba uratebuka bihimba kandi ho muri kumukina biri coordonné haraho udakubita afete nta violence birimo barakubwira aho ataka na force ngene yipeza ku buryo utaza gukasa umuntu hanyuma rero niyo rero wama uri muri ibyo woye ntuza kugira inyota yo ahubwo abandi ucibona ko wowe bahohoteye kubera ufite ibyo wize kandi natwe muri karate baraduhanura natwe bo twigisha tukabahanura yuko batezwe kuba karorero noneho birazwe n'umuntu wese kenshi arinze yimvira kuza muri karate abazi yuko arumva yuko nyene wenyene aje muri sanse yo kujya kuronderana discipline burya no muri karate umvise umuntu ngo yagwanye hari ibintu by'ibihano babaha mugabo abantu benshi batamenya hari nka ya magrade twari turavuga kwa avansa umaze kubona umuntu agwana bakaguha raporo ko yagwanye biri mu bintu bishobora gutuma ababloka aho ntasubiye kwa avansa umva ntawe heza rero ngo azarashira ibintu byo gushwana mu barabara nico tuma rero intambara twenda kugira nizo abantu badufata umenga nabagwanyi nabantu bagwana aroke ari discipline ziza cyane nkaje ndavyirabira ko il y a des comportements muri adolescence ntashobora kugira kuko uwo mwanya wo kuja mu bindi nagiye muri salle twagira gatatu kundwe uri umuentraîneur ukina muri ya sanse ya ntuze ya kugira uduga amagrade kandi sina amagrade gusa no kugira ngo umenye n'ibintu byinshi uronke n'ivyo ushobora kuzigisha abandi no kuvuga rero ku cerekeye ama competition twe periode iwacu gushikeza za 2000 kombi ama competition yari make cyane yari make waza gusanga byabagake ugasanga aba muri Kongo baje abantu zeya hari nk'izo twagira turaba junior turabana abari bakuze nabo bakagira mugabo gusa igihe amakompetisiyo atangwa uzarabe menshi za après 2007 2008 9 umva nari maze kuba entraîneur abakinyi banje novuga ko abakinyi banje narashoboye kubantraîna barashika kure bashika kure ku buryo novuga nti nka club yacu yarahiganwa waza gusanga ikunda kubiri muri zitatu za mbere ku buryo novuga nti Drago Junior yinjiye mu kibuga baravuga ati ama equipe kujya bavuga ngo za Barcelona zihuye nuko uyi hari ama club yari ama club rero novuga nti agize aronka ikibanza ciza igihe huye agize competition inter club ngeje gufatira muri kino gihe haronka uwitwa Tenbe Elvis akina muri club zanshini muri Drago gusa yaraciyeyo mbwa ava yakiri arakana arikiri mu junior urari muri club zanshini nkoye n'icitegerezo muri no mwanya hakaba n'uwitwa Frank yagira kata muri iyo club zanshini hakaba uwo Tadena ariko ndavuga wa Musenke Medani n'umuntu akuze jenaje yaranyatranye urumva arakuze niwe citegerezo novuga gikuru muri kadi dukunda no kuraba kuko niwe muntu yashobora kubandanya competition kandi ari no entraîneur no kuvuga ari muri rwego rwa kata hakaba rero na abo ndikumvuga abari kwaragira mu misi heze novuga nti basa nk'ari barava ama competition gatoya aho nari mu bya kata ariko Olivier nakunda bani muri comité nkaca nja ku bantuze ya nko kwakinyi biwanje nkaca mvuga witwa Claude yarabaye capitaine wa equipe nationale ubu ari muri Etats-Unis
hakaba n'uwitwa Blaise we yarabaye nawe nyene yari umudirago junior akaba yarabaye capitaine wa equipe nationale. Bon na Gilbert ubu asigaye ari umu-entraîneur muri komite, asigaye ari umu-entraîneur ari DTN. Umva harimwo abamaze gutangura kuja mu zindi nzego. Bon ntibagire rero n'uwitwa Bizoza Bernard. Bizoza Bernard niwe novuga muri East Africa yashoboye kuba mu miseze yatoreye igikombe ca mbere muri komite. Komite ni komba sinzi ko umuntu ahura. Ngerageje kuvuga bake hari n'abandi benshi rero. Ego.